twabazaniye seri ndasubiyemo seri y'umwaka, seri itari y'ukwezi, iy'umunsi, ni seri bita Ibenga series. Nta n'ahandi hantu muzoyisanga atari muri Ndufacom company ifise igisata ca Ndufacom TV, Ndufacom cinema. Aho rero nta handi muzobona ibintu biryoshe cinema ifise amasanamu meza, eka abakinyi beza murabizi ari bihanganye nka Mimi Miley, muramuzi mw'ishusho y'umuntu, hariho Nizigiyimana Anita, Dr. Jean Claude, murabizi bamugisha, murabizi Diomede, abo bose ni bihangange, abantu banditse amazina kuri uno mubumbe w'Imana. Murabizi neza ko ntandi muzoyisanga atari kuri Ndufacom TV, murabizi neza ni mutakanda subscribe, mugakora kuri credo notification, maze ngo mukurikirane ibintu byinshi cyane bikinwa n'uwo mugwi wa Ndufacom company. Ntahandi muzosanga uburyohe bw'inosi, aho muguma muroreza ibitagira umumaro, ni mugende kuri Ndufacom TV maze mwiroreze series bita Ibenga, genda murabe ukuntu bagwayo maze bakavayo. Aho rero nuze wibagire ko chaque semaine bizotangurana n'igihe cy'itariki imwe ukwezi kw'icumi, igihe cy'isaha 4 buri munsi kwa gatandatu saa 4 tuzogoma turiko turapika hahiye hatokombeye, eka uburyohe ari uburyohe. Nuze wishinge kuba, nuze wishinge kurya, eka nuze wishinge akaboregwe, aho uzogenda urabe series bita Ibenga, wirabire aratwenga.